Banywanyi mukurikira Hejuru TV turi n'umubabaro wo gusubira kubagezaho aya makuru. Ni inkuru rero itanezereye yaraye ivuzwe mu gihugu cose c'u Burundi. Hirya nino rero biriko biravugwa cane, ariko kandi wari umugoroba w'amarira mu gisagara ca Bujumbura, none biramutse ari igitondo c'amarira mu gisagara ca Bujumbura. Nimuze gucikwa rero n'aya makuru, hari vyinshi tubazaniye ku gitero caraye kibaye mu gisagara hagati, ubwo ni igisagara ca Bujumbura. Yari umugoroba rero w'amarira, ariko kandi amagorwa ntasiga yande. Uko vyari vyifashe mu gisagara ca Bujumbura vyari vyakomeye, umutekano wahungabanye, hari n'abandi bari muri Ntahangwa n'ubundi vyo ntivyigeze bimenyekana cane, ariko amagorwa ntasiga yandi naho ibara ryaguye. Tugiye kubigarukako muri aya makuru. Hari n'amajambo rero yoba yatangajwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yiyamiriza ivy'ico gitero. Yashikirije ijambo rirerire kuri Twitter rero naryo mukaza kurikurikira muri aya makuru. Hari n'ijambo rero ryashikirijwe n'ubundi na Honorable Agathon Rwasa kuri izo nkozi z'ikibi zakoze ibi bintu bibabaje cane. Muri iki gitondo rero niyo tugiye kubagezaho, ariko kandi ntimuze gucikwa n'iyindi nkuru. Hari amatohoza turiko turabakorera kandi ku vyabaye ku mugoroba ku munsi w'ejo, imbere y'amasaha 5 imbere y'uko ibara rigwa, imbere y'uko ibisasu biterwa mu gisagara ca Bujumbura, hari uwari wateguje ko abantu bokwibara muri iyi weekend. Ese vyifashe gute? Ntuze gucikwa na video iza gukurikira iyi. Turamukije kandi rero turabahaye kaze aho muherereye hose muri iki gitondo, abari mu Burundi, abari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, bari ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure, nimuze gucikwa. Ni inkuru rero y'umubabaro. Yari umugoroba w'amarira mu gisagara ca Bujumbura, none bizindutse ari n'igitondo c'amarira mu gisagara ca Bujumbura. Twabibagejejeho ko hatewe amagrenade mu gisagara ca Bujumbura. Makuru rero yagiye hanze nuko grenade zibiri zatewe isaha imwe n'igice, aho abantu benshi bari batondeye imiduga ibunguruza imbere y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Bamwe muri abaraho rero aho vyabereye bavuga ko hakomeretse abantu benshi kugeza noneho ubu, ariko havugwa ibitigiri ko bidaharurwa, ntago vyari vyemezwa. Hari n'indi grenade rero ivugwa ko yatewe hafi y'ikambi y'igipolisi gicungera inzego iyo bahoze bita API, ariko kandi ubwo yaragiye kuyitera akaba yafashwe. Amagorwa rero ntasiga yandi. Imbere yuko tubagezaho ivyatangajwe n'umukuru w'igihugu hamwe na Honorable Agathon Rwasa kuri ico gitero cagabwe ku benegihugu mu gisagara ca Bujumbura hagati, hari abatewe n'umuriro n'ubundi kuri uyu mugoroba wa 10 kwezi kwa gatanu 2024 mw'ijoro, nabo muri komine Ntahangwa muri imbere ya Bujumbura. Abanyagihugu muri zone Kamenge kw'ibarabara rya 11 benshi bita kuri 11 batewe rero n'umuriro, amazu yari karasha. Abagatabaza rero bakaba bishoboye babafashe kuzimya. Niko rero vyari vyifashe, nuko abantu benshi bariko barakurikirana inkuru y'iterwa vy'ibisasu. Iterabwoba rero ngo ntiryigeze ritsinda amahoro. Iyo niyo majambo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaraye akoresheje mu guhoza abarundi baraye bakomerekeye mu gitero c'amagrenade caraye kibaye mw'ijoro ry'ejo kuwa gatanu, mu gitero c'imodoka zunguruza abantu zija mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, kigakomeretsa abatari bake, mbere hakaba hari nabo bahasize ubuzima, naho bitaremezwa n'inzego za leta. Ariko nk'uko twabibagejeje ko aravuga ko abashika kuri 12 boba bahasize ubuzima. Abicishije ku rubuga rwiwe X canke rwahoze kwitwa Twitter, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yagize ati: turahosheje vy'imvamutima abakomerekeye mu gitero c'iterabwoba kihejeje kubera hahoze hari isoko nkuru ya Bujumbura. Bene Burundi nimugumye mu mutima, iterabwoba ntiryigeze ritsinda amahoro. Bitebe bitebuke, ababikora bazofatwa bakubitwe intaye mu gahanga. Imana niyo nkuru. Gusesa amaraso y'inzirakarengane ntibizotorera umuti ibibazo Burundi bufise. Hari n'ijambo rero ryashikirijwe na Honorable Agathon Rwasa n'umubabaro mwinshi, nawe yahumurije abakomeretse akanatera ivyatsi inkozi z'ikibi zakoze ibi bintu, aho yagiriye ko atanga pole kuri uwo wese yashikiwe n'ayo marorerwa
akaba asaba leta gukingira abanyagihugu no gukora amatohoza ataho ahengamiye kugira abagirwa n'icaha bahanwe hisunzwe amategeko. Agasaba rero abazokora amatohoza kutabeshera abatabivuzemwo uruhara nk'uko bahora babigira, ugasanga inzirakarengane nizo zagiwe n'icaha. Barundikazi namwe mudukurikira, abarundi bararushe, ntawe ukwiye no kubongerereza amarira. Birabaje cane kubona hari umuntu yubahuka gutera grenade mu banyagihugu bigorewe bavuye ku mirimo barushe, batondeye imodoka ibatahana batazi igihe ibonekera. Abarundi rero baragowe bihagije, nta n'umwe yarakwiye no kongereza amarira yabo. Wese akora bino bintu nuwo guterwa ivyatsi. Turabujije rero imiryango yakozweko n'ico gitero, aboba bitavye Imana ibahe kuruhuka, kandi n'abakomeretse turabifurije gukira. Ni inkuru rero tuza kubandanya kubatoreza kugira ngo munakurikire ibishasha biraba bigezweho. Twabibabwiye dutangura aya makuru, hari iyindi video tuza kubagezaho, ntimuze kugicikwa. Ni video rero igaruka ku vyatangajwe imbere y'amasaha 5 imbere yuko ico gitero kiba mu gisagara ca Bujumbura. Nuze rero gucikwa. Reka rero tubandanirize mu yandi avuga ku butunzi bw'igihugu. Nukomeye ivuga ko kizingamitse ubutunzi bw'igihugu ari abari muri leta bakongera bakaba n'abadandaza. Gabriel Firarongo yarukomerera akaba asaba leta guhagarika urudandazwa rw'abantu bayikorera bakongera bagakora urudandazwa. Rufyirira akavuga ko ivyo ariyo ngorane nyamukuru izingamitse igihugu, kuko ari bo bigumira muri ivyo vyo kudandaza gusa bakibagira. Ku bwawe rukomere rero ngo sagaseseshwa rumuri, ubutunzi bw'Uburundi bwoba bugeze ahantu habi cane. Aho rero yagize ico atangaza avuga ko ubutunzi bw'Uburundi buri mu ingorane zidasanzwe biturutse kw'ikena ry'amafaranga y'agaciro atuma igihugu kigira ingorane zo kwinjiza ibidandazwa vyankenerwa cane cane igitoro. Abantu rero ntibagira ingene biyunguruza, ntibabona uko bafungura. Ivyo ngo ni ibintu nyamukuru vyerekana ko ubutunzi bw'igihugu buriko burahungabana cane muri ino misi. Akavuga ko bica bituma ata n'umwe akora ibintu neza, yaba amashirahamwe ya leta canke y'abikorera ivyabo, bose bakora ibintu nabi kuko kugira baronke igitoro ni ikibazo, kugira baronke uko biyunguruza ni ikibazo. Tanga rero akarorero kw'ihinguriro Brarudi, ata kinyobwa kivuye muri iryo hinguriro kikiboneka nka kare, ca kimwe na Sosumo isukari ubu isigaye ari umuzi w'ibuye. Abantu rero udashobora no kugenda guronka amakarine bakubwira ngo ivyuma vyarapfuye. Gasaba leta rero kwicarana n'amashirahamwe akurikirana ibijanye n'ubutunzi kugira ngo baronderere hamwe umuti wihuta atari uwo muri kazoza ka kure. Niko rero bitangaza kuri izo ngorane z'abarundi. Rero tubabwire ko hari abahitamwo gutambuka kubera kubura amabisi. Bisa rero vyabaye akamenyero Bujumbura mu gisagara, hakaba haheze hafi indwi zibiri habuze igitoro ku buryo buteye isoni. Ibituro vy'imiduga rero yunguruza abantu bisa n'ibigaragara. Mu gatondo kare amabarabara y'igisagara usanga yuzuyemwo abantu baja ku mirimo yabo ya buri munsi. Mu miryango baza bamenyereye rero kwitegura, baba abavyeyi canke abana bagenda n'amaguru, haba mu gitondo canke ku mugoroba. Abantu rero baramaze no kwihebura ku bijanye n'igitoro, naho umukuru w'igihugu yari yemeye umwaka uheze ko ingorane z'igitoro zigiye gutorerwa umuti, avyifatiye mu minwe. Abarindira imiduga rero yunguruza abantu bavyuka agaturuturu bakaja gutonda umurongo aho amabisi ahagarara. Nk'uko rero atanga amakuru babivuga, hari uwagize ati aheze indwi irenga twe n'abana dusa n'abataryama kubera dutanguranwa nuko buca kugira ngo tuje gutegera ibisi ntituyibure. Tuba kure y'igisagara kandi abana ntibashobora kugenda kw'ishure kubera ko harimwo abakiri bato. No ngaho nyene dutegerezwa kunigana kugira ngo turonke ibibanza bitatu. Tukaba rero twavuganiwe n'umuvyeyi wa Mucarama mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi. Amenyesha ko abantu batagifise ubwoba kubera ko bagenda barayaga baterana intege. Igihugu bo mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura rero bo bemeza ko igihe kimwe batazoba bacibuka ko bigeze kuba bagenda na bisi. Vyaramaze rero kutujamwo ku buryo ngo tuzi ko dutegerezwa kugenda n'amaguru.
gitondo n'umugoroba niko bavuga. Gucerwa no gusiba ku kazi barabitahura. Abo rero bagira ico bashikiriza nyene bavuga ko gucerwa ku kazi no mw'ishure bitagihanwa kubera ko umwe wese aba afise igituma ashikiriza cumvikana, nta gitoro canke nta bisi. Iyo ni inyishu rero itangwa kenshi, tutibagiye ko hari n'abaca basiba bukeya kubera ko barushe cane mu gihe bashiramwo inguvu nyinshi zo gutaha n'amaguru. Ibituro vy'amabisi rero bisa n'ibiri gusa isaha zibiri z'agatondo hasanga imirongo y'abantu itagira uko ingana, biteze ko bahava babona ibisi irengutse. Ikibabaje kurusha rero nuko abunguruza abantu baca bashinga ibiciro bishakiye bagapakira abantu benshi cane kugeza aho bikuba kabiri kubo irekuriwe gutwara. Utabishoboye rero urabisa abandi bakinjira, bikavuga n'umukenyezi akiri muto yasabwe ku gituro c'amabisi ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Mu Kinyegero litiro y'igitoro irashobora kugurwa amafaranga y'amarundi ibihumbi 20 mu gihe igiciro kizwi ari ibihumbi 4. Ugikeneye kurusha rero arakigura nyene atarinze kwijijanya imitima kuko atakundi kuntu yogira. Ese turiko tuja he none? Tuzoba bande? Niko bibaza atanyishu bari buronke. Banywanyi ba Hejuru TV turabakengurukiye cane muri iki gitondo ko mukurikiye amakuru twabagejejeho kandi twabateguriye. Muze gucikwa n'iyindi nkuru idasanzwe tuza kubagezaho ku vyabaye imbere y'igitero cagabwe ku munsi w'ejo mw'ijoro isaha 1:15. Vyose rero uraza kubikurikirana kuri Hejuru TV. Vyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Imana ibahezagire.